Munkundire nsubire ndabahe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Amakuru tubazaniye rero kuri ano masaha nuko hari inkuru ziriko ziravugwa mu gisata ca politike aho ibintu bibandanya kuyangara. Uwahora ari umushikiranganji uyu ni Claude Nzobaneza, muramuzi mu bashikiranganji baheruka kubogozwa na Varisito Ndayishimiye. Kuri kino gihe noneho ntiyamubogoje gusa, yamukurikiranye ubu yaraye amajoro, iri nijoro rigira kabiri ryiwe mu mpimba. Umushikiranganji Claude Nzobaneza be n'uyundi mugabo batazira wa Kenya baraye ijoro rigira kabiri mw'ibohero rikuru rya Mpimba isaha 10:30 z'umugoroba wo kw'igenekerezo ry'indwi, hari ku munsi w'ejo murantunge, ubwo nijoro rimwe ku munsi w'ejo kw'igenekerezo ry'indwi ukwezi n'indamukiza umwaka n'ibihumbi 2026 niho bano banyororo binjizwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Inyuma y'indwi zitari nke mu busho bw'iperereza i Bujumbura, aba bagabo bapfunze baboshe, Claude Nzobaneza yinjiye muri leta ya Perezida Ndayishimiye muri Myandagaro iheze hari mu mwaka wa 2025 nyene, aho hari kw'igenekerezo rya 5 ukwezi kwa Myandagaro nk'umushikiranganji ajejwe inyubako, uburaro no kunguruza abantu n'ibintu. Amabanga ntiyamwemereye kuko inyuma y'amezi 5 gusa yaciye abogozwa mu mpera za Nzero umwaka w'ibihumbi 2026, hari kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kugira kwa Ntwarante ukwezi kwa Ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2026, Claude Nzobaneza yarahagaritswe n'iperereza. Amatwi adusumira yari amaze igihe atohozwa ko ibijanye n'amaparasera atari make, yagirizwa ko yariyemwo ibiturire bidasanzwe akiri umushikiranganji. Hari ayandi masoko avuga ko Claude Nzobaneza ari akagwi k'abategetsi bamubangamiye, bafata ko yabakuye amata ku munwa. Nayo nkuko biriko biragenda bivugwa rero, tukabandanya dutohoza ico arico, ivyo arivyo, ico uwahoze ari umushikiranganji Claude Nzobaneza yoba yarazize, cane cane ko biboneka ko yakuwe ata n'igihe amaze, kandi ko mu bashikiranganji banakuwe n'ayo mezi ashika kuri 5 yari amaze, abantu benshi ntawari umuzi, yari yaje ari umugabo atazwi cane mu vya politike, no kuba rero atarahise amenyekana navyo vyarashoboka, ariko ngo akaba yarakuye abagabo bamwe bamwe amata ku munwa canke mu kanwa, bagaca batangura kumugambanira gushika naho abogojwe mu bushikiranganji. Naho wa Kenya akekwa gukorana n'ama 23, uyu mugabo bamwita Aloys Ntakarutimana batazira wa Kenya. Uyu yarabaye umushingamateka wa CNDD FDD igihe kitari gito, yafatwa nk'igihangange gikomeye mu bagwizatunga begereye ubutegetsi. Mu myaka y'intwaro ya Perezida Nkurunziza wa Kenya yaravuzwe mu makuru menshi y'amanyanga mu vy'ubutunzi yoba yakorana n'abahambaye. Yarazwi nk'intakogwako
mu gihe kitari gito iperereza CNR Service National de Renseignement ryanamukotera ibibanza akoreramwo. Haraciye iminsi Aloys Ntakarutimana Batazira wa Kenya ahagaritswe n'iperereza akekwa gukorana n'umuhari M23 kubera uruganda rwo guhingura inzoga yoba yaheruka gushiramwo umutahe muri RDC. Biragoye rwose kwibaza ko igihanganje ca CNDD-FDD coba gikorana n'umugwi wa M23 kitabanje no kwinyegeza. Hari abavuga ko nawe nyene yakorewe irementanya rikomeye, navyo bizomenyekana niba koko uyu Aloys Ntakarutimana Batazira wa Kenya yoba akorana na M23. Uretse Generali Alain Guillaume Bunyoni yagiriwe kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, Claude Nzobaneza abaye uwa mbere mu bashikiranganji ba Evariste Ndayishimiye yinjiye ibohero. Ni nawe mutegetsi wa mbere wo hejuru apfungiwe ibijanye no kurya ibiturire kuva intwaro ya CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Nyamara ibi bintu biragoye gusigura. Biraboneka ko uyu Claude Nzobaneza ari akagambane, agambaniwe cane n'abo bakorana. Aloys Ntakarutimana Batazira wa Kenya tandukanye cane na General Major Christophe Manirambona Batazira wa Kenya nyine. Hariho abariko barabitiranya. Uyu Aloys Ntakarutimana atandukanye na General Major Christophe Manirambona. Uyu nawe bamutazira wa Kenya, ariko uyu mugenerali siwe turiko turavuga iki gihangange cahoze ari umugwizatunga, n'umugwizatunga nyine ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi iriko iragenda ishikira abarundi ngaha mu gihugu cacu Burundi, twobabwira ko ibintu bibandanya guhindura isura, bibandanya kuyangara umwanya ku mwanya. Benshi baravuga ko rero hari amanyanga ariko arakogwa hano ku bijanye n'abakiri bato. Reka tubabwire ku bantu baguye mu isanganya ry'indege ya Havyarimana na Cipriano Ntaryamira hari mu mwaka w'1994. Hari abatubajije ngese nta bandi bantu b'abarundi barimwo usivye Perezida w'u Burundi wenyene Cipriano Ntaryamira? Hari harimwo abandi bantu b'abarundi batandukanye. Akarorero harimwo ico twovuga, harimwo umumenyeshamakuru Serge Nibizi yari yatumiye Deo Ngendahayo yahoze ajejwe umutekano wa Perezida Cipriano Ntaryamira. Deo Ngendahayo asanzwe yari kumwe na Perezida Ntaryamira i Dar es Salaam muri Tanzania hari kw'igenekerezo rya 6 ukwezi kwa Ndamukiza mwaka w'1994. Umunsi apfa ahitanywe n'iyo ndege yakorowe i Kigali mu Rwanda. Deo Ngendahayo niwe yavugiye ubwa nyuma na Cipriano Ntaryamira imbere yuko yurira iyo ndege ya Havyarimana. Serge Nibizi yamubanjije icatumye Perezida Ntaryamira asiga indege yiwe agasaba lift wundi mukuru w'igihugu. Yanamubajije icatumye Cipriano
Petero Ntaryamira agenda atagira umuntu n'umwe ajejwe umutekano wiwe. Ni ikiganiro nk'uko vyari biriko biragenda bivugwa rero, uyundi muntu bari kumwe harimwo Bernard Ciza yari umushikiranganji wa leta ajejwe gutunganya migambi ya leta no gusanura ivyononekaye. Harimo kandi Cyriaque Simbizi yari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru hano, kandi harimo na Deo Ngendahayo haraho yamwitiranije na Ciza. Perezida Ntaryamira yari yatoye ko ajana na Bernard Ciza be na Deo Ngendahayo muri iyo ndege. Cyriaque Simbizi niwe yaciye aza gusaba ko Deo yomurekera ikibanza yitwaje ko vyari vyihuta ko azana amakuru ngaha mu Bujumbura, nyine amakuru yariko arava ngaho i Dar es Salaam muri Tanzania aho bari bagiye mu biganiro. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.